Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza, nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura. Ico utegerezwa gusa rero nta kindi ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Igenwa rya Jean Claude Anastase Hicuburundi muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ritera ibibazo vyinshi. Inama nkenguzamateka yaraye yemeje amazina abiri y'abacamanza bashasha ba sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Ayo mazina yarungitswe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abemejwe ni Jean Anastase Hicuburundi yahora mu murwi ujejwe amatora CENI be na George Bigirimana. Uyu wa kabiri ntaho tumuzi, ariko Jean Anastase Hicuburundi arazwi cane. Amacakubiri n'urwango ku mbuga ngurukanabumenyi. Jean Anastase Hicuburundi arazwi rwose ku mbuga ngurukanabumenyi. Hakunze kuboneka ku rubuga rwa Twitter canke X hariko aratuka abantu na cane cane abaharanira agateka ka zina muntu, abamenyesha amakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kubwiwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni ba nyagupfa, twarabibonye kenshi hatwiyamiriza iyo tuvugiye umunywanyi wa senera anyurujwe. Abonye uwo tubajije ivyiwe haca yihutira kumwita umwansi w'igihugu. Buramwanyira kwihanganira na gatoya abonye ubutumwa butabariza uwagiwe nabi n'ubutegetsi. Bumwe mu burorero twashoboye kwisomera naho yariko aratuka umumenyeshamakuru Frank Kaze yumvise ko ari umuhutu, ko se yishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo indwi na kabiri. Jean Anastase Hicuburundi ntashobora gutahura ko impfuvyi yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo indwi na kabiri idakorera ubutegetsi bwa CNDD FDD. Yaramututse aramugotsa ngo ntagira ubwoba arakoreshwa. Akandi karorero naho atuka umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu kubera yarahejeje kwerekana ingene amakuru ya Iwacu ku nyigisho z'amacakubiri zahora zitangwa na Kenny Claude Nduwimana, yatumye uwo Kenny Claude yirukanwa mu murwi w'abamenyeshamakuru bakorana n'umurwi Severi. Jean Anastase Hicuburundi yarifatiye mu gahanga umuyobozi wa Iwacu Antoine Kaburahe, amwita uwuteye isoni, hashiramwo imvugo ziryanisha abarundi, haranemeza ko iyirukanwa rya Kenny Claude kari agakosa ka Severi ko yategerezwa kugarukanwa. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi n'icenda mu gihe yari muri CENI, Jean Anastase Hicuburundi yavuze ko hategerezwa gukorwa ibishoboka ibinyamakuru vyigenga bigatuzwa. Kubwiwe ivyo binyamakuru nivyo vyatumye mu mugambwe wabo CNDD FDD habamwo abiyongora bakiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, abo bita abafronderi. Jean Anastase Hicuburundi yagiriza ibinyamakuru vyigenga amabi yose yashikiye igihugu. Imvugo ya Perezida Ndayishimiye iratandukanye n'ingiro. Jean Anastase Hicuburundi agenywe inyuma ya Prosper Nahorwamiye aherutse kugenwa ngo arongore CENI kandi yari umuvugizi wa leta. Ni ukuvuga umuntu hazwi neza uruhande akorera mu bazoja mu matora. Nico kimwe n'igenwa rya Sylvestre Nyandwi muri CENI mu gihe azwi amabi yakoreye abo mu migambwe itavuga rumwe na CNDD FDD. Birumvikana ko Perezida Ndayishimiye hagena abantu bazwi ko badahuye n'amabanga abarungikamwo. Mu bihugu vyisoneye umucamanza bashira muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro aba ari nta makemwa, aba ari umuntu w'umushingantahe yitonda, azwi ko ataho ahengamiye muri politiki, umuntu ashobora kubera icitegererezo abandi. Kugena mu rwego nk'urwo umuntu yirigwa arerekana urwango rw'amoko, umuntu adatahura uburenganzira bw'abarundi buvugwa mu ibwirizwa shingiro, ni ikimenyetso ko uwamugenye adakeneye ko aja gutunganiriza abarundi bose. Iyo sentare ifise ijambo rya nyuma mu matati y'amatora. Nimba umuntu azobona ko harenganijwe na Sylvestre Nyandwi hakaca aja kwitwara kwa Jean Anastase Hicuburundi, urugendo rwa demokarasi ruracari rurerure mu Burundi. Perezida ahora arira kubera abacamanza barenganya, ahora ashavura hakavuga amajambo aremereye kubera abakozi ba leta badatunganiriza abarundi.
ariko hageze kugena mu mabanga akomeye hagahitamwo abazi neza ko bazokora ivyo avuga ngaranga. Hari benshi bavuga ko kimwe mu vyerekana umukuru w'igihugu ikimurimwo hari agaciro k'abantu agena mu mabanga akomeye ngo bamufashe. Abo nibo koko baba bahuye n'ivyiyumviro vyiwe. Ya marira, ya majambo meza, ubwo si bwa buswahili n'ubujanja yatubwira. Abazi George Bigirimana mudusangize amateka yiwe. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ntininahazwe. Nayo mu yandi makuru kandi bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi baranegura ibikorwa vya politike bibera mu bigo vya kaminuza. Bavuga cane cane amanama atunganywa n'umugambwe uri ku butegetsi. Basaba ababijejwe ko bofata ingingo zo guhagarika ivyo bikorwa kuko bishobora gutuma akanovera k'indero gatituka. Umwe akaba agira ati: umugambwe uri ku butegetsi nibo bagira amanama, nta yindi migambwe tubona baza kugiraho inama. Twe turabona bagira amanama. Aha hantu twe twumva ngo ni ku nama shingiro. Uko akaba ariko bahita. Aho bama bicara harazwi. Ariko hari ababona ko gutunganya izo nama atari bibi mu gihe vyoba bitunganijwe ku neza ya bose. Aba bemeza ko ubutandukane bwabo ari bwo butunzi bwabo. Abandi nabo bavuga ko bituma abanyeshuri bacanamwo kuko baba badasangiye ivyiyumviro vya politike. Babona ko ibijanye n'imigambwe vyobera inyuma y'ibigo vya kaminuza. Kuri ivyo bijanye n'amanama, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yabwiye Isanganiro ko atari we yobibazwa. Reverien Ndikuriyo akaba asigura ko vyobazwa abarongoye iyo kaminuza canke ubushikiranganji bujejwe imigambwe. Umuyobozi wa kaminuza akaba avuga ko ataco abiziko. Audace Manirambona amenyesha ko agiye kubitohoza akazogira ico ashikirije hanyuma. Nayo mu ntara ya Mwaro, urwaruka rwitura amavuriro gusaba impapuro zerekeye irondoka rijanye n'amagara meza ngo ruracari ruke. Ivyo bituma hibonekeza inda zitipfujwe. Nk'uko ababijejwe intwaro n'abakora mu gisata c'amagara y'abantu muri iyo ntara babimenyesha. Batanga akarorero k'abigeme 13 batarashikana imyaka 18 basamye imbanyi mu mezi 6 aheze muri iyo ntara. Mu mwaka w'ishure uheze naho abashika 38 nibo bamenyekanye ko batwaye inda zitipfujwe. Babivugiye mu nama y'abajejwe intwaro, abakora mu bisata vy'amagara y'abantu, indero, amashengero n'abandi kuri uyu wa kabiri. Bariko bararabira hamwe uko umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza wotanga ivyamwa vyiza. Buramatari w'intara ya Mwaro ahanura abakora mu gisata c'amagara y'abantu kuza barashika mu kibano guhimiriza abantu harimwo n'urwaruka ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Nayo mu ntara ya Kayanza hoho ngo hari ingeso ivugwa ku mitumba imwe ya komine Muruta, aho abantu bagurisha amabango y'ibigori bitarera. Babigurirwa n'ababaha ico bita umugwazo, ni ukuvuga amafaranga atangwa kugira uwuyatanze azosarure ibiterwa vyeze. Ku mahera ari hagati y'amajana 5 n'amajana 8 kw'ibango. Imitumba ivugwa cane ni Nkonge, Nyamiyogoro, Mikuba ndetse na Buziraguhindwa. Bamwe mu banyagihugu bo kuri iyo mitumba bariyamiriza iyo ngendo. Bemeza ko kenshi ikorwa na serugo, umukenyezi n'abana batabizi, ntibamenye n'ayo mafaranga ico yayakoresheje. Ku bwabo nta n'umwana aba arekuriwe gusubira guhonyoza ukuguru mu murima wagurishijwe. Bashimangira ko bikorwa n'abantu baba bashaka kurya batarushe. Buramatari w'intara ya Kayanza hariyamiriza iyo ngendo. Remy Cishahayo asaba abahawe imigwazo ko batohirahira ngo iyo mirima isoromwe n'abatari beneyo. Mu minsi iheze n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yiyamirije iyo ngendo. Martin Niteretse yarihanije uwatanze umugwazo ko kizira ko aza gusarura umurima w'abanyagihugu. Aha yavuga ko uwo bikora yofatwa nk'umusuma.
ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haba handitse ijambo s'abonner canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Uramanuka nyene ugende ufyondeko hama uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, hama nyene nawe bije biragushikako mu ba mbere kandi ku gihe. Ugire ijoro ryiza no kubandanya uraroranirwa.